nama twayiteguye kugira ngo twerekane aho iterambere ry'igihugu rihuriye n'amategeko meza mu vyerekeye gutunganya amasi abamasi ya leta canke kuvyerekeye kwimura abantu kugira bahashire inyubako za leta canke ibindi bikorwa biteza imbere igihugu. Niho twabonye yuko mu gihe leta itazi neza amatongo ifise uko angana ahari n'iki ishobora kuhakorera, bituma idashobora kumenya neza aho yotumbereza imigambi yayo. Aha tukabona yuko nk'amatongo ya leta ahari mu ntara nyinshi baragerageza kuyarondera. Ubwa mbere CNTB ifashijwe na HCR, hanyuma nk'ayandi mashirahamwe nka Coopération Suisse, Gutwara Neza, ZOA, ubu naho hariho na wundi mugambi witwa PRRPB. Hanyuma mugabo ugasanga ayo matongo naho bagerageje kuyarondera baramenya ahari, mugabo ntibayashize ko uturimbi ngo bongere bayacape bamenye ahari kandi bongere bayagirire urupapuro. Ico kikaba kimwe tugaca tubwira leta yuko ibintu ari bikomeye cyane, yuko leta iteza kumenya mu gihugu cose amatongo ifise ahari uko angana n'ico yahakorera. Muri ico gihe umuntu azanye umugambi, leta iramenya aho imutumbereza, akamenya aho ukorera, uwo muntu nawe agakora akazi kiwe yoroherejwe, bigatuma ateza imbere igihugu. Iyo rero leta itazi rero neza amatongo ahiri, uca usanga hageze umugambi ica yihutira kwimura abantu, kandi ugasanga ngaho hafi yari kwaronka irindi tongo rimeze neza mu matongo yayo, ugasanga yimuye abantu benshi kandi yari kubareka bagakorera ngaho. Mu vyiza mu bisanzwe leta yo kwimura abantu mu gihe muri ico gihe idashobora kuronka itongo ryayo. Tugaca usanga no mu makomine cyangwa ama province, usanga abatwara amakomine mubaje ati none nshaka kubakira ishuri, nshaka kubakira ishirahamwe, ugasanga mustantera hari amatongo ari mu bitabo bamusigaranye muga ntazi neza ahari. Aha tukavuga uko bikenewe mu Burundi bwose yuko tugira tumenya amatongo ahari nico yokora, kugira ngo tuzoje gukora ivyo vya expropriation zo kwimura abantu ari uko leta yabuze amatongo yayo. Bishitse rero naho nyene leta ikimura abantu, birashika kubera haraho ibimuri huti itabiteguye, ugasanga ntiyabiteguye mu bizokorwa mu mwaka, itabiteguye mu bizokorwa muri uwo mwaka, ntibitegurira n'amafaranga. Ugasanga abantu baronse umuzibukiro haheze umwaka umwe, ibiri, itatu. Tugasaba ko muri iki gihe rero leta guhera ku ikomine ukaduga ku ntara no mu bushikiranganje bwo aribwo bwose, ku mwaka bariko barategura amahera bazokoresha, botegura n'amahera azokora mu gihe bashatse kwimura abantu. Naho niyo migambi azokwimurira abantu igategurwa ikemezwa, bigaca bituma abantu tumenya iterambere riko rirakogwa, kandi leta igakurikira neza yuko ayo matongo yimuyemwe abantu yakozwe icajeje gukora, kandi ikongera ikarondera impapuro zayo kugira ngo abantu ntibaze bayasubiremwo, leta ngo isubire kubaho umuzibukiro ubugira kabiri. Tugaca tubona ko iki cigwa cari gikomeye cyane. Birashika hakaba ingingo zifatwa muri ibi vyerekeye gutunganya amatongo aba ya leta canke ay'aba prive, ugasanga ni ingingo zihuti nk'ubu bashatse gushira igisagara aho kitaja, leta ikaja kubimenya itevye, ugasanga iriko ihomba amahera menshi cyane mu guha umuzibukiro abo bantu, kandi ayo mahera yari gukorera iterambere. Tukaba rero ko kuri ibi vya expropriation leta turayishimira ubwa mbere kubera iheruka guhindura itegeko rishinga amahera y'umuzibukiro, iraje kuyihindura hari haheze imyaka ishika 14, yaheruka guhindurwa mu 2008 ku buryo amahera yahora atangwa atarajanye n'ibihe, atarajanye n'agaciro k'ibintu. Aha tukayishimira tuvuga ati ivyo biciro vyaroyeho yuko vyokwirikizwa vuba, hanyuma kandi n'imyaka 5 iheze leta ikazokongera iyo ordonnance ikayihindura ikajana n'ibihe, kugira ngo leta itere imbere n'abene gihugu bakingirwe ntibasiga inyuma n'iterambere. Nico gituma iki cigwa cari gikomeye cyane. Ico gituma leta iteza gutegura ibizokorwa mu gihugu, igategura uburyo izobikora, ikagira ico bita planification ya budget n'ibizokorwa kugira habiterambere, kuko leta itabikoze uko
ihomba amahera menshi mu manza isanga hariho imigambi yakozwe ntishike kuco yateza gukorwa cyangwa usangira ikitanga umuzibukiro munini ku bintu bidakenewe cyangwa ugasanga bene amatongo bamaze imyaka 9-10 batazi yuko bazobimura cyangwa ntibabimure aho kuja ku kivi ugasanga igihugu kiriko kirahomba. Nico ituma twari twahamagaye abantu bakora mu bushikiranganje butandukanye bujejwe n'iki kibazo cyo gutunganya amatongo ijo bita gouvernance foncière n'iki cyama expropriation harimwo na commission foncière nationale hama hakabamo n'abakademiciens na société civile namwebwe amenyesha makuru kugira ngo iki kibazo tugishire mu minwe ya leta ikore iplanifie ishobore kumenya ikikora kugira ngo dutere imbere twitunganije kandi dukingira abene gihugu kandi dufise itongo dushobora gukoresha kuko murayibona neza abarundi tugomba tugwira ariko isi ntigwira duteza gutunganya neza amatongo ku buryo nahari makeya azosubira kuguma atunga abarundi kuko niryo tunga dufise kandi uburundi nabwo igihugu bwacu burakeneye intenderano y'umwe wese kugira ngo iki kibazo gitumbere abanyamitahe badutumbere bazi ko bakingiwe kandi bazi yuko amatongaro baronse bazoyakoreramwo kandi bakingirwe tugereranije nk'ubu muzobona agahombo zishobora kugateranya hariho agahombo ushobora kububona hariho n'agahombo ushobora kuba utabona ariko ahanini mu isanze reka dufate nk'ubu leta hariho nk'ahantu bisanga iba yaratanze umuzibukiro kugira ikora umugambi hama ntiwutange abantu bakazogaruka kubaho kubera iryo tongo batarishizeko amaborune ngo wongere bagire titre yaho aho leta ikibaho umuzibukiro ubugira kabiri nagahombo ko ayo mahera yari gukora ikindi ni nk'uko leta mu gihe yari yateguye ikavuga ati unye ahantu tugira tuhashira igisagara ibi bita ngo vya viabilisation par intégration mu nyoba gashiramwe amahera bikaja gukora ama association kumbure atanabifitiye ubumenyi mu nyuma baca basanga aho hantu naho bahakoze nibikunda ko bahubaka ni nkari haruhoko basanze leta ihomba imiliyaridi zishika 8 isubiza banyenewe ayo mahera imiliyaridi 8 na mahera yari gukora ikintu gikomeye gose ni nk'uko leta dusanga hari amatongo yari ifise mugabo ugasanga abene gihugu bariko barayiha bayihaye leta ije kwakorera umugambi bacatubwira ati duha umuzibukiro murumva leta ihomba amahera menshi nico gituma tuvuga tuti leta yomenya amatongo yayo kugira reke konona amahera y'umuzibukiro ikora imigambi yorohereza abakora imigambi aba koperative aba mashira hamwe kandi leta yokoresha expropriation mu gihe yabuze aho ikorera ku matongo yayo ikabifise base de données y'amatongo yose hanyuma igakoresha expropriation ikayikoresha bikenewe ibahaye uburyo bungana n'ivyo bahombye kugira abantu nabo bagume babaho ariko bikaba mu muco bikaba biteguwe muri budget hakaba hateguwe n'umugambi uwo mugambi leta igakurikirana ko washitseho ko wakoze neza kuko iyo leta yahaye itongo nk'umugwiza atunga ntakore bimwe yakora leta irahomara cyane yuko muzi yuko muri code des investissements hari ama avantage baba bamuhaye kugira igihugu gitera imbere muga ya avantage abene igihugu bakayabura bakabura n'amatongo yabo murumva gahombo gacaka bakane ni gose murabibona neza yuko code foncier dufise bizokenerwa kuhinduka kuko idahindutse ivyo bariko ravuga vy'abubaka imbere bazoguma bubaka abakajagara bizokenerwa yuko leta bayemera yuko bikenewe igira expropriation kugira yubake amazu y'amagorofa kuko nk'ubuhaye arecumu umuntu azobamwo n'umuryango we w'abantu 4 kandi leta yitunganije ishobora kuhubaka etage izobamwo abantu 100 murumva yuko dukeneye gutunganya ibisagara ukundi leta ikiyumvira yuko hako hubaka umuntu umwe leta ikubaka amagorofa kugira dushoboye kuyakwirwamwo nitwaguma twubaka tuzovusanga twarubatse tutagifise naho turimo leta itegeza kugirana teza gushiraho plan d'aménagement du territoire ikavuga aho kubaka ni hehe aho kurima ni hehe aha naho kubaka ikahubaka amazu atuma bamwe abantu benshi gusumba gusesagura itunga dufise kandi ari ritoyi niho tugaruka kuri plan d'aménagement du territoire schéma de d'aménagement du territoire hamwe nuko leta ifati ya mbere kugira ngo
iteza imbere ibisagara bikwije amanorma abo bantu bikenewe ikabaha umuzibukiro bakagenda canke ikabaha umuzibukiro mugabe gacibaha aho baba hamwe nabo bashasha kugira iterambere ntiribasige ariko leta iteza kwitegura cyane itegura cyane ikaraba ku myaka 5 10 15 kugira ngo bimwe twavuga ya gouvernance planifiée bien organisée.